reka tusome Amosi 8:11 ni page y'amajana 995. Amosi 8:11 ni page y'amajana 995. Kubera biri muri bya bitabo bito bito babavugisha bitwa bavugisha bato bato, ntavuze page arabadashaka kuhabona kuko kenshi nibahasoma bitabo umenye gusoma ni Zaburi, Yohana na Matayo na Luka. Turasoma mu izina rya Yesu. Abafise Bibiliya barahaguruke dusomere icyarimwe. Turasoma mu izina rya Yesu. Iminsi izoza ni ko Umwami Uhoraho agize, nzoteza inzara mu gihugu, ntizoba ari inzara y'ivyo kurya canke inyota y'amazi, ariko izoba ariyo kumva amajambo yanje je Uhoraho. Amen. Yesu abahezagire cyane. Iyo niyo nzara nagira mu. Ariko kubera abantu iyi nzara y'ijambo ry'Imana itarinjira muri bo ngo bamenye ko bayifise, ubaje turashonje, umuntu wese aca yiyumvira kunjya z'umubiri. Kandi sivyo imbeshere mwavyiboneye ko mwese ninde yari yiyumviye ku ijambo ry'Imana? Nta numwe. Mwese yiyumviriye gusonza ivyinjya. Nabaje nti uhaziki, sinabajije ngo uhazinjya baki. Mugabo mvuze tuhaziki, umwose yatanga inyishu y'indya. Haleluya. Imana irakunda ko abantu bagira inzara n'inyota y'ijambo, kandi iyo nzara n'inyota y'ijambo ry'Imana si Satani abigutera, ariko kandi ni Imana ibigutera. Numara kubona utakigira inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana cyangwa gusoma ijambo ry'Imana, menya ko kakubaye. Kuko utezi iyo nzara, utezi iyo nyota ntabwo ari Satani, nta nubwo ari umubiri. Haleluya, haleluya. Hari ikindi gihe inzara y'umubiri isanzwe, wumvise inzara tutamenya ingene tuvyifatamo. Kenshi uvuga ngo ni Satani yacaneza inzara, numva narindi mu mafungo Satani acaneza inzara. Inzara iterwa n'umubiri, kuko ni inzara y'umubiri. Haleluya. Umubiri urakora uburyo bwose ugakuramo ivyo wariye. Bijya wariye ni nka essence, irabikoresha mu guhinguramwo amavuta yinjira mu mubiri, mu guhinguramwo isukari yinjira mu mubiri, mu guhinguramwo ivyo bita ama element nutritif yinjira mu mubiri, kugira ngo umubiri ubandanye ufonctiona, umubiri ubandanye ukora. Impwemu nayo nuko nyene Imana iguteza inzara y'ijambo ry'Imana kugira ngo nurijya yinjire mu misokoro, yinjire mu nyama, yinjire muri estoma y'imwemu, maze ushobore kubaho neza mu mwemu. Amen. Buri umuntu atumva inzara, dufate by'umubiri ko by'umubiri ndabasigura ndio mutahura cyane. Umuntu atumva inzara y'indya z'umubiri bigeza kubagwaye. Umuntu nawe yumva adashaka kurya, buri abameze neza ntaba yabaye constipé. Bavyita gute mu Kirundi? Kugumirwa. Bwana siwe sana. Hari abakristo bagumiwe, yumva umenga ntakeneye kumva ijambo ry'Imana. Mugabo nk'ubu twoza n'umuntu azi gukubita igihuha ca vrai, bomumviriza. Ndiko ndagabura indya z'imwemu, kweri imwemu za benshi ziri faible, zidashoboye no kumva ko zokwandara ngo zize kwakira indya, zica zigumira mu vy'isi. Ariko imwemu nayo irakeneye kurya. Nk'ubu twotangaza ngo samediza PAM bisigura programme alimentaire ndibaza mondial. Bovuga ati PAM igirizani ibiryo, umuntu wese azoronka imifuko 20 y'umuceri
imifuko veni y'ibiharage, imifuko veni y'ubwishaza, n'inka zitatu zikerewe inyama. Baza ko gatworo nkaho dukwiza abantu. Abatasengera ngazo cyakubwira n'amazina y'amafamiye yose. Jewe sengera muri hope, ndi muri famiye akacayivugizi. Umubiri wawo murawitwararika cyane. Bwana Swesa. Kandi twabajije abashonje babaye sinibaza babaye imparu. Babaye gaho 2 canke 3. Abandi bose mwagerageje utuyinite murashiramo. Utumufata moto tukaja kubironderaho byahiye kuri restaurant. Ariko iby'imwemu ntabwo biha umwanya, kandi imwemu yawe ikomera bivanye n'ingeni ijya. Haleluya. Umuntu yagwaye kwashi n'umuntu ajya neza nubayobera. Bongo kweli. Ariko ingene mwicaye ngaha sinomenya uwariye neza n'uwariye nabi, kiretse watubwiye ingene yariye. Haleluya. Kandi neza ni gute? Ni kuba wariye bwa bwoko butatu bw'inyi. Sivyo none siko baganga bavuga. Bwana Swesa. Kandi umuntu w'imwemu nawe arakeneye kujya bwa bwoko butatu. Turacyari kuri rya jambo. Imana niyiteza inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Waraguza akaradiyo, ushiramo carte memoire, imiziki ushiramwo si yose ijambo ry'Imana. Hari imiziki ushiramwo za mukobwa ndagukunda, mukobwa naragupfiriye, uri mu mutima wanje, sinzi byapfuye byamanuka, byaduze byamanuka. Kubera imwemu yawe ntirakomera, uracyari umubebe spirituel, uracyari umubebe w'imwemu. Malgré imyaka 20 umaze muri eglise, mugabo uracyari umwana mu mwemu. Abandi nabo baracyari bikuri, sinzi ngene bavyita mu Kirundi, bavuze ngo ni maguge. Hari abandi ba maguge cyangwa utune to mu mwemu. Abandi nabo baranyunyutse mu mwemu. Abandi nabo ntibakura, ni wa mwana dakura. Barasade sana. Igihe bica abana b'imyaka 2, rero nesha abana b'imyaka 2, hari akana gapfiriyemwo irama kubera katigeze gakura. Bibaza ngo nakana kamwe de 2 ans, kumbe gafise imyaka myinshi. Barasade sana. Ndagomba ko tugeraho tubwira Imana ati Imana nanje mpinyota yo gukunda ijambo ryawe. Ngira inyota yo kumva ijambo ryawe. Nubu twobasaba ama telefone yanyu. Gacha turaba indirimbo ziri muri memoire. Eske twosanga mu indirimbo zikugaburira mu mwema? Omutanisha. Nubu tworaba amajambo ama audio ari ngaho muri telefone yawe. Eske twosangamo ama audio akugaburira mu mwema? Mbega none nk'ubu twotahana muhira tukaca twatsa direct mi radio ahiri ku murongo, mbega ira ahantu akugaburira iby'imwemu? Mbega twogusiga nga tukaza kubaza madamu wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa abana bawe cyangwa ababyeyi bawe, bo tubwira neza ko wamufata umwanya wo gusoma ijambo? Nk'ubu twobaza uburiri bwawe cyangwa salo yawe, eske tubwira ko wari wicara ugasoma ijambo? Bwana Swesa. Iki ni kirore rero. Ijambo ry'Imana itubwira ngo arago umuntu yiraba mu kirore ngo mugabo mukanya akaba yibagiye ingenasa. Uzi umuntu kwiraba mu kirore ntamenye ingene asa. Haragakuru kamwe kandi bazana inkuru kameme. Bo ikiyo kigishika mu Burundi ubwa mbere.
cyarateye amadega mugabo ndibaza n'inkuru. Umugabo araho yagiye ku botike azabona iki kinini, aciravyemo acabona gisa, acabona umuntu asa nasi se yari yarapfuye. Urumva yibonye we yibaje ngo nisi avuze, akabona nawe aravuze, atweze akabona nawe aratweze, ati mwana wanje kumbe yarari ngaha. Acabaza wa butike ati none iki kintu no kigura samahera yawe, acara kigura, agitanya kigejeje muhira, acinjije mu cyumba uko atwenga nacyo gitwenga. Abwira umudamu ati nzanira ingi. Umudamu azanye ashize ngaho yafungura, akabona na se nawe ariko arafungura, ko urumva ni yari yigere yibone ngene nasa. Ni inkuru. Acabwira umugore ati kuno musenzi gisangiye, uzora uzaninjya ushira ngaha nje akaba ariho nza gufungura jewe. Kubera warazi ko ariko asangira na se, akaza asangira atwenga, papa gute ayandi makuru wabayo wagira upera inzara ingene wananutse era abona se nawe avuga amajambo mugabo ntiyumvije. Papa aho uri mbere muri kure n'ijwi n'ibyumvikana. Sasa umunsi umugore avuga ati no kameme no bambaye umujinga, none umugabo yamambira ngo ndamushira njya muri kijya cyumba, sinje kurabo babisangira, sinje kurabo no sanga afise undi mugore hariya naho. Mugore umunsi ari inamura arinjira n'amanyama menshi yakaze, azabona ikindi kigore hariya cyakaze, kumba ari yibonye. Sasa uziko mu ntunge abantu ntibasa kumwe, hariho beza n'abatari beza, pour ne pas dire babi. Bana stressa we rero yari muri babandi batari beza. Akiravye mugabo urazi ko umugabo wese abwira umugore we ko ari mwiza, ko ari we wa mbere ku isi. Kumuri umugabo we yamubwira ati wowe uri wa mbere ku isi, akigikubise ijisho gutya abana ikigore kibi acatangura kugituka ati bwabundi umugabo wanje yahora za gufungura ngagafungura n'iki kigore kibi kiraho, atangura kwituka ibyo abona byose, ibinya nkari mu maso, ibinya wa mugore akabona nacyo kiriko kiramwishura, nacyo kigira gutya urashira ko amanyama kandi ari abantu hari umugabo je no kumena no kwereka nati nawe akabona nacyo kigira gutya reka ndakwitanga cyagenda zana umuhini. Aho uzanya sanga nacyo cyazanye, urabona ko uzanye umuhini cyo wibona mukira nacyo cyazanye umuhini ati ya ubwira nyitage kandi uzanzi wanje aramenagura cyaciro problem seru garaja fuzuruwa mugore amutangira kwibara barati namweretse murabone kuzara urabizi nyene ngene abadamu bavuga biyo hanze atari mwembe amen muri mabwa ari uvuga gutyo oya mwe ntawe nubwo nta nyambo yura mugabo aha irabura ntayirimo. Amen. Maze wa mugabo ati ibyo urikuramubwira ntabyo numva, zanirinjya shanirire hariya. Agize asanga se bamwishe pour la deuxième fois, bamwishe ubugira kabiri. Ati wanyiciye papa kandi bafatanganye niho abashinga ndahe baje baca barabumviriza bavuga ati mupfuye ubusa biciro. Bana sedete ngomba kuvuga iki? Umuntu yumva amajambo y'Imana mugabo akayasiga ngaho asa n'umuntu yiravye mu kirore mugabo ntasubire kwibuka ingene asa. Inzara yarakwishe, warananutse, kwashi yarakwishe, tangura kuzuga ijambo ry'Imana. Kandi amajambo y'Imana buriya singomba kukubwira ko uyiga nka kujya biga amatekste yandi cyangwa ibisomwa. Banza usenge wumva kuri imwemu yawe bitangure kujya wumva ijambo ryose ko rifise icyo riko riragufasha. Nusoma ijambo urondera ahantu h'amakritike, hari abantu basoma ijambo barondera none ngaha kubera iki Yesu yafashe
izi ngurube azitamo y'abadayimoni. Ani aho mbesheje n'izi ngurube nibyo guma wiyumvira. Mugabo soma ijambo uvuga ati kandi Yesu arakunda abantu kuruta ingurube. Zijya dayimoni zari mu rujya muntu yashimye kuzishira mu ngurube hakoze guma mu rujya muntu. Buriya kumbe nanje irankunda kuruta ibintu. Amen. Utangure kumva mu vyumviro nk'ibi. Haleluya, haleluya, haleluya. Usaba Imana ati Imana minzara n'inyota vy'ijambo ryawe. Wumva ukeneye kumva ijambo, wumva umunsi sinzi ko biragushikira umunsi wose ugahera utumvise ijambo ry'Imana cyangwa udasomye ijambo ry'Imana. Biragushikira ora wumva gute? Hariya bumva nabi kameme, rero nabandi ibisimbo meme le dimanche ashobora no gusiba ingira mu tudiri ajya kuraba match, ajya kuraba umugenzi dimanche. Abandi bariko barajya bariko rapakira bageza ahantu nawe uriko urirabira match, urirabira bagenzi. Bano sadisa, bano sadete. Tangura kumva inzara n'inyota vy'ijambo. Kandi umvise inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana ntabwo ari Satani abiguteye, nta nubwo ari abadayimoni babiguteye, nta nubwo ari umubiri ubiguteye, ahubwo uzobitewe n'Imana. Kuko niko yabivuze ngaha, siko twabisomye none. Yesu ashimwe, siko twabisomye muri Amosi 8:11. Amen, 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 amen. Tangura ufate programme yo gusoma ijambo ry'Imana iwawe. Nimba utangura mu itanguriro, nimba utangurira mu isezerano risha, mugabo usoma ijambo ry'Imana. Aya majambo twiga hano gera muhira ugire etude, usubiremwo, ugire isubiramwo, kandi usubiremo kandi wiyumvira. Mu Kirundi yavyita kuza. Okay, umedita, unacheua. Haleluya. Usubira muri rya jambo. Wari ufise agatelefone ukarifata mu gatelefone ukarisubiramwo, wari ufise aho wandika ukabyandika ukabisubiramo, ukabandanya kumva ariko raguhezagira. Uraza kumva uvyibuha wiyumva, urabona kuvyibuha wiyumva mu buryo bw'imwema, nugume hahandi ugere ku yindi level. Amen, amen. Aho niyo hazogaragara ugukura k'umuntu. Buriya umuntu aravuka yaba etape, hari imyaka runaka, hari imyaka runaka, no n'imyaka runaka y'abantu. Yesu ashimwe. No mu buryo bw'imwemu nuko nyine hari amanivo bidasaba kuba wamaze imyaka myinshi mu ishengero, mugabo bisaba kuba waragaburiye imwemu yawe. Hari ibintu ushobora gusiporta, hari ibintu udashobora gusiporta bivanye n'imyaka ufise mu mwemu. Yesu yavuze ikintu kigoye, umuntu agukubise ikofi ngaha ngo muhindukire ngaha. Ivyo hari umubebe spirituel ubikora. Abafana barigeze kudukinira ngo canumva ndongowe kumukubita urunkubi, Imana irama ico gitutsi basha na kimutuka sawa sawa. Undi yambwiye ngo roho ina mfuko bwana, atingira ndamwishu. Hari jambo Yesu yavuze ngo wabarikini wanao waudi, wabariki wala usilani, usilipe mtu ovu kwa ovu, atakaye lipiza ni Mungu. Ngo hezagira ababahama. Uragira kuri iyo nivo. None igipimo ishura umutima wawe. Umuntu akaza hari abantu bahamana n'abahamana. Wasohotse ndagatanze ko ari umuntu byamubaye ko hari n'undi yigeze kubidushingira ko intanга. Wasohotse nyine ugira ugende kuri mariage ya petite sœur, ya grande sœur, ya petit frère, ya grand frère. Mariage urumva uri muntu akenewe washoresheje aka costume kameka kamvako hariya wagiye kamesuza hariya bamesurisha amahera, urumva wakazanye mu isashe nyine wanwingitse nyine sawa sawa, hama wakakubise perfect, amukacho usanga undi muntu rero ariteguye ni bassin irimo ko ndarabingene nto yavuga nabi y'umwana yamesuriyemo ivyahi. Voilà, iryo jambo ryo bagiza kuruta yamesuriyemo ivyahi, ivyavuye mu vyahi biraho nyene muri ayo mazi.
akaca kumena ko akaca kurindira kugira icyo uvuze. Aho rero niho baboneka aho ugeza mu mwemu, nimba uca umusimbira n'umutwe n'ingumu n'ikofi, nimba uca umubwira ikijambo, nimba uca ubyifatamo gute, aho ni Imana ibirindiriye kwibona ko ugeze he mu buryo bw'impemu. Gusengera umuntu aguhama, urazi umuntu agusumbuwa, nk'umuntu aguteranya n'abantu, nk'umuntu amaze imisi akwiba, ugaca umusengera ati Imana iraba ntararonka akazi, Imana kugira amafungo, Imana mufashe ntuzenya mufashe, biragushikira mutishura. Aho niho ubona aho bigeza mu mwemu. Umunsi umwe abasuma baza kumwiba amabateri y'imodoka, hama akangutse baca baramwumva acaduga ku idirisha agiye akoroke. Ya muzungu yambwiye ati teremka pole pole usiumie, pole pole usiumie, pole pole teremka pole pole usiumie. Yarageza ahantu mu mwemu, ariko yaba apana wewe uone ufise agapanga hafi, wari kuvyifatamo gute? Bagufatiye umuntu amaze imisi akwiba, bagufatiye umuntu amaze imisi akurondera ngo akwice, baca bategura inyigisho, baca barashima je ko noja mu bigisha abo bantu, ca ndabigisha guharira, ijambo ryo guharira no kurira no kurekuriranira tari kigoye. Amanca ndatanga akaroro twari muri Mutimbuzi, ndabereka rya babajya mu Kivuga, sinzi ko hari urizi, ndabaza nti nk'ubu umuntu yakwiciye so, agaca afata ku nguvu mama wawe n'abashikawe bose mu maso yawe, hama mukaca muhurira muri iryo pori, ni pori ripima ndibaza ikilometero kirarenga, saa 8 y'ijoro, ufise inkoho nawe ariko araboregwa, wovyifata mu gute? Ikibazo ndakibajije nawe. Nyishu banyishuye zari zitandukanye kandi zose zari mbi. Bigira Imana iguha inyota n'inzara by'ijambo. Ijambo niwagira inzara n'inyota uzohaga, ukomere mu mwemu, maze hari ibindi bintu uzogenda uboneka kukomeye mu mwemu. Haleluya. Ibibazo ntibizobura kuza, ariko arago unanigwa cyangwa uneshwa cyangwa utsindwa, kandi yarafise ijambo. Tangura gufungura ijambo. Haleluya. Kugira dusenge. Amen. Ubwira Imana ati Imana ndakeneye kuminza ninyo z'ijambo ryawe, nakeneye kumva ndiko babyita kumitwa mitwa, nkeneye ijambo kandi ijambo ryiza, kuko ntitupfa kurya indya izo arizo zose. Hari uteka nka nyina, hari umuntu azi guteka kurusha mama wawe ntararongora, maze kurongora hari umuntu azi guteka kurusha madamu wawe. Abarongoye hari umuntu azi guteka kurusha madamu wawe, abatararongora hari uzi guteka kurusha mama wawe. Bwana sesa kujya mu mihana bizana ingorane, ko urashaka no kujya ibintu bibi hari, ariko tangura gufungura ijambo ngaho. Inteko y'iwanyu urayimenyereye kandi iraryosheka. Ubwire Imana ati Imana ndagomba ko umpa inzara n'inyota byo kugura. Amen. Ume inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe. Amen. Ume inzara n'inyota byo kuba imbere yawe. Amen. Inzara n'inyota niryo jambo ngomba kuza gukoresha uno munsi. Inzara n'inyota, kandi Yesu ariteguye kubigukorera. Haleluya. Haleluya. Aho umwanya wose uzoba ufise, uraza umuntu kugenda ugasanga agendanye ibitelefone nka bitatu
amahero bingano mugabo nta na Bibiliya muri zo telefone ifise, canke dufate Bibiliya basi yo mu gitabo nta yafise, muri zo telefone nta Bibiliya irimwo. Uzi ko umuntu amara ukwezi amezi abiri atarigera yugurura Bibiliya ngo asome ijambo ry'Imana ryanditse, nta nyota nta nzara. Reka duhaguruke ubwira Imana, kandi mu majambo yawe ga si ngombwa ngo urinde guhibongoza. Uko wumva nimba wumva wotakamba gute, ubwira Imana ati nkeneye ndakeneye kuza kumpa inzara n'inyota by'ijambo ryawe. Amen. Haragutse uzunguruke, uryame, upfukame. Ivyo uko impwemu yawe iduga, uko impwemu yawe igera kuri level nini, ni nako inyishu zawe ziboneka. Kuko murazi ko twavuganye ko burya tuvuga ngo ubushobozi bw'ijambo, iryo jambo bivana naho rivuye. Amen. Rivuye ahakomeye birakomera, rivuye ahahobahoba iba nka blague gusa ko nta kintu rikora. Imana ikuzuze inzara, uzurasoma ijambo ugezaho wuzura ukomera, hamuzosohora ijambo rikagira icyo rimaze. Amen. Amen. Injira rero mu isengesho.